Iteka ry'Uburundi, umurundi yubahwe, nico civugo cashimikiweko mu kiganiro kidasanzwe c'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho bariko bibuka Lieutenant General Adolphe NSHIMIRIMANA yagandaguwe kw'igenekerezo nk'iri nyene rya 2 Myandagaro muri 2015. Ico kiganiro kikaba caremeshejwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano NDIKURIYO, aho yibukije abaraho ko kuva kera na rindi ku bami igihugu cagwanirwa ko bokwama bibuka ko kuba igihugu kimeze uko kimeze hari abitanze bo bafatira k'akarorero. Yasavye kandi kuza barigisha ugwaruka abana babo guhagararira igihugu no gukunda ivy'iwabo. Ugiye kuraba basogokuru kera, kuva kera na rindi bamwe bavuga bati turagwanira igihugu, turagwanira Uburundi, turagwanira turagwanira Uburundi, turagwanira n'iteka ry'Uburundi. Si uwa mbere kandi si uwa nyuma kurwanira igihugu. Uburundi bwacu bwatari bushatse umwami wa mbere w'Uburundi cari bwatari urugamba yabwira imbibe cari jameze igisabo yakugwaniye butewe. Mwezi igisabo rero yakugwaniye wa gasore bagiye babifata bagasura aragwana kugira ngo agikure mu menyo y'ingona. Ndada yavuga ati intege wese bariyitwe nawe nyene araja ku rugamba na sokuru wacu rero Rwanda General ndayishimiye. Igihugu cy'abayirwanirwa no mu ndero y'ikirundi muravyere bari n'abana umuhungu haragera imyaka avuga ati wewe ugeze kuri imyaka jana papa wawe kwigisha byose basogokuru n'abanyokuru bari hanze avuga ati wewe muhungu wawe tumukura jana so wawe wewe mukobwa nawe kwigisha yo zoba umurundi kazi yemewe n'amategeko inarugo umuzenzi wazo agira imyaka avuga ati wewe hajya kwanza genda umenyereze guhiga kwika n'ingungu wiruka n'igeregere ukagira ubyumenye uca mu mahwa ucumubi ahantu hazitaje kugira uzobane neza urebe udengwa udakudengwa swali umukobwa nawe ahana abantu babarebe batandatu nta n'upanga z'umusoda ukareba abana batandatu ndwi bose muri boîte zunguruka gusa kunyura umogi rero n'umogi benshi na musagara mugabasha kuvuga igihugu kizoterwa kizogwanirwa wewe abahungu jana papa mwige kurwana abakobwa n'abapage nawe ibi bikuragenda kandi mu migenzo basohoka igihugu kizoterwa tuzoja kurwana birazokwana bakaca mu mashamba zitanye bakagwana n'intambwe bakagwana n'ibikoko byose biri mu ishamba n'inzoka zose kandi bagenda kuvuga batagira n'ibiranga kugira tuzobeho. Amahwa yarakiri imisongati ubu amahwa yaronze rasiyo yaronze reka kera yarakibushe byari bikomeye n'ibinini urwonyoye cyangwa zo mu kirenge tugokera hejuru amahwa ya kera mugabo urumva akavuga ati igihugu kizogwanirwa ati naje nimba naje mu polisi n'abana badoze turabana n'ibiriki ubwo bano kujya niga ibi bintu tutabisubiyemo sivyo nakwiregeza abantu bazi ibintu byose byoroshe nta na kimwe cyoroshe ngaho iyo ndaraba bikaratembera ndabona basa neza bakimwe ngo bagire bakibagira ko haheze imyaka mikeya barwanya bakibagira yuko haheze imyaka mikeya barwaniwe akarere gasho kuturuta imyaka 1,200 kangahe ubu nyene mu 1993 hari abana ku Burundi benshi baje kugaba kandi benshi bavuga umva nuko amaruremure mugadufate abantu bacu batwereye umuco bafate ko karorero rero n'iteka ry'Uburundi n'umurundi yubahwa ni ibikorwa dutuma yitangira abandi wemere gupfa kugira abana bamererwe neza.
uno musi bwari ubwa mbere umugambwe CNDD FDD uteguye ikiganiro kidasanzwe co kwibuka Lieutenant General Adolphe NSHIMIRIMANA, kandi ngo bazobandanya babikora uko igenekerezo rya 2 Myandagaro rigeze, ndetse ko ikindi gihe bizoba biteguye neza kurusha mu gihugu cose.